Ndabaramukije amahoro y'Imana inshuti zanje barundi kazi murameze neza amakuru y'imisi nizere ko twese twaye dukumburanye je ku ruhande rw'iwanje nka Fleuhilo Patriote wa musesanguzi wanyu nari ndabakumbuye cyane naho bitaragenda neza cyane ngira murabibona nta gatege nta nguvu ariko navuze ati no imisi baye myinshi abayiko barakurikirana cano arona ko barantelefona agasakisaki aba buri mu bihugu byo hanze Canada, France, Suisse, Mozambique, Kenya bambaza wabaye iki barakunyuruje bimeze gute inkotanyi zaragize ukuna kuri ko mbona zitarezererwa ivyo uvuga bose nababwiye ati oya n'amahoro gusa ndabemereye kwa Mungu ni navyuka ndi muzima ko ntegerezwa gukora ico nkote kambere ndabereke ko atari AI intelligence artificielle ndi muzima itariki 17 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2025 urabona ko ndiko ndahumeka kandi ndundega nivyo guha Imana icubahiro cyane kuko malaria imisi 5 sumucetso ni entre la vie ou la mort kuba ngarutse nkuko bayivuga ngo ndumwe a une seule morceau ndakengurukiye Imana n'abansengeye mwese kandi mwarakoze cyane Imana ibahezagire naho impwemu zitaraba nyinshi ariko ico nashaka ko tuvuganako tubanze turabe kano ka video tukarabire hamwe hama tukarabe muniyumvira n'igituma ndakabapartageje ndaje cyage igituma ndaberetse ino video hanyuma ce tugira ko tuvugana ku nteguro na nikiyago cuno munsi jewe nitwa Mohamed Hamdan al-Sharji navukiye mu Rumonge nize ngaha primaire nja kubanda nyiriza Oman ndatera imbere ubu rero nkaba nifuje gushigikira amashure yo mu Rumonge mu kuyaha intebe z'ishure 2,000 kubera ko ariho nize nshimiye abigisha banyigishije abanyeshure twiganye ntera intege n'abana bari mu gutangura ishure ko bo kwiga neza bazofate neza izo ndebe kugira n'abatonya babo bazozikoreshe murababariza ku kirundi canje kitameze neza. Yes murakoze ndizera ko twese duhejeje kurabira hamwe ino video n'ubutumwa burimo nimba vy'ukuri uri umurundi w'umutima bon ndagarukanye rino ino terme canke kano kantu naho hari indongozi zimwe zavuze ati ngo umurundi atagira umutima nuwe je kubganje psychologiquement canke techniquement parlant apana ibintu vya anatomy na biology kuko ndibaza rya mwubahwa canke undi muntu wese uvuze umurundi w'umutima caye baza ngo hariho abafise itafari canke kino twese turafise imitima me uyu mutima uyu mukora cyo kimwe ce ndababaza ni gute bavuga ati ngo inda ziragabura inda ivyara mweru nuko rero no kumanuma yo mvuze umurundi w'umutima ni umuntu wa wundi atari mu gihugu c'u Burundi ubwa mbere utegere neza ni umuntu wa wundi atari mu gihugu c'u Burundi agatima gakubita gasubira muca mu vyumva hanyuma wa kabiri numurundi ari mu gihugu c'u Burundi abonye ikintu cyose citwa karinzitizi bya bidutembere ukabona ikibuni ngo abanabo ngo urumva ngo Burundi buragoye ngo Burundi ngo wapi ngo aranga ibindi bihugu ngo ngene bisa neza no ivyo rabivuga mugabo kubibwira umuyaga uwataye iyo kopo si hari yagiye ce que tu dois faire nk'umupatriote agwanira iterambere kandi ashaka guteza imbere igihugu uraca bugufi hanyuma ugatora iryo cupa
pubere zirahari zagenewe amacupa ukagenda ugashirayo ntacuba ntucika amaboko ntucumera umurizo canke ngo witwe imbwa nkuko babivuga ngo imbwa y'umugabo canke umugabo w'imbwa urahitamwo kimwe rero ico nagomba gushika ko nikiye uyu mwarabu yitwa Ahmed Muhammad nimbari ad nibikiraze amazina y'abarabu kapima ibirometero uyu singishaka kubigaruka ko cyane reka gusa tugire fusion habe mwakantu ka nuance yaragize umutima karakubise aravuga ati je vécu au Burundi narabaye mu Burundi après tunaho ndi umwarabu sinavukiye mu bwarabu kandi abavyeyi banje mba bariyumviriye bakava mu gihugu c'ubwarabu ntisinzi ko bari barahunze sinzi ko bagiye muri promenade sinzi ko bagiye gukoroniza sinzi ko bagiye muri découverte sinzi ko bagiye kurondera ubuzi sinzi ko bagiye nk'aba esclave inzira yose bagiyemwo je suis né à Rumonge je suis né au Burundi mu ntara ya kera ya Rumonge rero ubu jewe ndatashe mu Rumonge aho nataye uruzogi tegera ibaza umwarabu akava muri Arabie Saoudite si c'est pas Oman bose nibya n'abarabu wenyene yakwibwiriye yayivugiye ati naratunze ariko numva nogaruka gushimira amashuri nize ko nabaretse azana intebe ibihumbi ivyo bibiri muraza gutegera iyo ngomba kuja azana intebe ibihumbi bibiri zizokwicara ko abana nimba ari babiri abana ibihumbi 4 ni presque commune nzima presque kwicarika commune nzima ndibaza atari commune nzima ni gice naho yoba un quart ça suffit naho yoba un tiers c'est bon naho yoba un demi c'est bon naho yoba le four jewe hose ngo mashima ujya mwarabu n'umuntu w'umugabo ngomba gushika heherera uzosanga abantu baguma bayagutse kubita kudeta uwo mugabo aveko kubita kudeta izo ndongozi ziveko kubita kudeta sende David iveko kubita mumbabare no kuri kwimana ntango vumvise zo gutwenga mugabo je suis obligé kandi akabi gatwenga nkaketse ugasanga umuntu tete vide hari icambo c'abarage zinasije nari mwisi yagiye kwigereka abana b'abarundi babandi badafinishwa mbare hariho ndabagiye kongere babita arabasungara karabanangara aho hose kubera iki jaruzi ngo kora bamusanze muri Amerika kandi wewe voix yagiyemo iteye n'ikigongo gusumbana voix bagiyemo umwe ngo yarishika abamwe batuka ngo sinshaka kugaruka kwa muri amafaire perso ujya mutete vide rero muca mumumenye urumva gukubita kudeta yirirwa mu space na Pacifique je kenshi mu content nakoze mu video namye ntunga urutoki Pacifique ndatunga urutoki Antoine Kaburahe ndatunga urutoki Innocent Muhozi ndatunga urutoki Reynolds Butare ndatunga urutoki Alexis Nduhije ndatunga urutoki abo bose ngo za société civile zapfuye zihengamiye kwa Pacifique société civile ntibapanche la société civile gouverne avec le gouvernement bimarche uku narabibasiguriye gouvernement izanye ikintu kiri black société civile kizana itoroshi kamoreka ikababwira ati uwo muntu ariko arahohoterwa canke iki kana pana mu nzira iri brutale bemugira indero na muri société civile bemugira indero lega façon umwana asavye mwa mahera ibaze wo urashitse utashe muhira ugitera intambwe cyangwa utaravana mu mudugu umwana aje arakugururiye portière umuryango w'imodoka urashize amaguru hasi papa kakuyambira kumva nyene kabisa naribarutse wagera gutambuka approcher papa canke approcher mama ugashika mu nzu witereye muri coach mu ntebe warazihezagiwe canke kusheze icaco cyose gusa citwa intebe uruhutse urambije amaguru umwana akagukura uyo mwana yo kubwira papa mpigihumbuka kimwima papa no siniko ndavuga ngo mukarese gouvernement oya siniko ndavuga ngo mukarese gouvernement oya
gusa mukorane na guverinema. Kuko ndaguha kandi karorero, naho ubutunzi imbwa iwawe ugaca uyihamagara ngo we kibwa iraza niza, mugavuze kibwa ikiza. So menya kungene muvuga indongozi n'indongozi, leta ni leta, simwe mwayishizeho, yashizweho n'abene gihugu. Mugo societe civile muricara mu kabare mukavuga ati dufonde societe civile ikavuka. Igihugu n'indongozi na societe civile ntibisa, mureke kuza muranwa urumogi mwitiranya ngo mwe murakomeye, ngo za fokode, ngo za SOS tortire. Ibi societe hariya vyaboze vyabaye n'iminuko kubera ibikorwa bibi mukora, ibikorwa muri panshe kurenza urugero. Izo societe mwavyariye mu bubare ngaha mu Burundi, ko nyinshi ndazi zagiye kuvuka muri haro nitavukiye hiyo mu buhungiro muri 2015 mu makambi mu Rwanda. Urumva izo societe civile rero nta buremere bufise gusumba indongozi ziwacu. Nico gituma twahagurutse keba nayo apana kuza muratuka indongozi mwitwaje ngo muri ama societe civile, ugasanga Pacifique yasaze ngo iyo leta ngoya ngo leta itabara ngo nukuri ngo riba finance. Alexis Nduhije ngo leta itabara ngo yavutse ngo mu bajene bavuye muri MSD. Are you crazy? Muri nomo vraiment murabona ko igihugu cy'u Burundi cyo subira gufata ntimuragira na pitiye biko biraba muri Kongo, ntimuragira na pitiye biba muri Ukraine, ntimuragira na pitiye bihugu biri mu ntambara za Israel Palestine, aho baronse umufuko w'ifarini bakawushikana muhira barara baratamba ibisirimba. Mwe muko murarota kandi ngo kudusubiza mu kubomora Kamengo birubatse, mwarabomoye muraruha. Kinama irubatse na ma etage gusa zigeretse nto yigeretse gatatu ku ikaburimbo. Mu mihana hehe na hehe gutenga hose raba ama diaspora city, Fabs homes n'ibindi birubatse. Ubu mugomba kongera ko gupirona muri ayo makarti. Gende mupirone muri Rohero ziri yanzu ziri mu mahegitari 9 swat karagaciye. Hari gihe biduga nyene nkumva umengo no babwiza ukuri. Rero sinahuru kungene Pacifique mwishinga gukoma induru. Nababwiye nta nikigura. Basi mureke kubikorera abanyabujumbura. Pacifique uvuka Imakamba. Kwanza ntuvuka Imakamba. Imakamba mwe murabimukira. Hari uvuka, hari ya nimbari mu Kayanza sinzi. Nimbari Gitega. No, we ntuvuka Igitega. Umuntu avuka Igitega ni Cimamanda. Pacifique aho uvuka hose nababandi gwa rutonde gose mpejeje kuvuga. Nabo bacimamanda migo muratumena umutwe. Nimwiyegeranye iyo diaspora yanyu twabonye shasha, nimba ari diaspora TX, nimba ari diaspora nde, nabonye Pacifique partage muri Fokode. Nababwiye ati ibintu je narabibonye ndavyisomera, nabandi mwarabibonye muravyisomera. Irya screenshot ndayifise, page ya Fokode irahari, agaruka gusaba ikigongwe byose turabifise, ntazoharira kuko ndazi ko mugaruka nk'ubu nko muravuga mwihakana ngo buyoya. Yo narabonye cambuga ati mwe murabapanje. Sinshobye kubishira muri no video, nzobishira mu yindi video kandi mubabare kubona naje umengo meze ukuntu kamera ya karanciye ko ino minsi narimaze mvunditse meze ukuntu umengo ndi direct, nta bintu byo gushaka kubakikiririza. Raba umwarabu urya n'umwara barivugira ko iwaba ari Oman, arabi precise, mugabo yavukiye mu Burundi juste kuhavukira mu Burundi, ariyumva neza ko valeur afise, dignité afise, parce que au Burundi on est digne, libre et égaux. Je mwari mubizi mugo mu bindi bihugu hari ibihugu bitavuka uko. Yari mbi kunyene yavutse ari digne, angana nabandi, asa na bon rapport je compte pas si rapport, asa nabandi mu buzima. Ugiye aroze nimba ari ngo dama yaroze zanzuzi zose zo mu Rumonge, ugiye arariye amagoma, yarariye hari utuntu bita ngo dufyaka mu Rumonge, yari ubuhuzo bwabo boga barobesha ibitenge kera ku ba Pacifique, mugabo ubikoze ngo yo leta ngo nikora, mugabo ba Pacifique barazimaze bazirobesha ibitenge kwa babagaza na babuyoye. Hanyuma ugiye arariye ibintu abanyarumonge bose bariye. Ujya nta kintu na kimwe umwana wo mu Rumonge yariye nawe atariyeko. Yavukiye urazi kuvuka
ukiga école primaire na secondaire ukaja kwiga kaminuza muri Oman ugaca wibuka kari wanyu ukaronka akazi abarabu bakakurokonesa nimba barokonesheje abavyeyi tu consort je ne connais pas l'histoire background hanyuma agaca vyuka mu gatondo avuga ati je suis né au Burundi navukiye mu Burundi agaciro navuze ati umuntu ankoze ngaha ajone ibintu vy'ibihura mutwe ndaronse terme nziza na niyo sije nayizanye gusa rano bakunda kuyikoresha ari ibiganiro mpora numva bakunda kuyikoresha kandi n'abantu bakuze bazanye terme y'igihura mutwe kabisa n'igihura mutwe aba ari ikintu nyene cyane niwe kwa avance kiguma kididimira hano sorry gato kubera nyene ibintu vy'ibinini umuhogo usa n'uwamaze kugumirwa bisaba ko ngoma ngira matwa ata video na harankoresha ibintu nk'ibi mutangure ngo frere nguri kuragara ngo sinzi uko nakuriya no ni kwera mvuze umwanya munini ca numva nyene kwera ibinini muca bibona ntiba byoroshe urazi ko baguha amapake menshi n'inshinge so rero nukuri basi tuve muri la méchant haraje ko tu es méchant aujourd'hui urakaze sinzi no dutahure kintu dushaka kugorora kuko iyo muvuga ngo tuko turagorora ngo leta ngo ibibone ngo ntavyibona hera kwanza mwigororesha nk'uburazi umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere cyangwa umushikiranganje w'imigenderanire umushikiranganje wa solidarité yumvise ngo ya diaspora yanyu nimba ikora vy'ukuri kuko mwarayemanze bazokiri abo mu Bubirigi batubariye ibintu vy'amacakubiri reka tuze turatobora tubivuge vyuzuri muri Angleterre hari groupe Tutsi et diaspora Hutu birababaje birakomeretsa imitima banyakubahwa mwese bavyeyi ni muturonderera inyishu ni muturonderera umuti le groupe Tutsi murambabarira bari ngaha ndabivuga sindabanka ndabafise no mu miryango turavukana barafise des moyens barungika amahera y'ikinywabi menshi aje gufasha ababo kuki ayo mahera twa dukwiye kuba muri 2040 ejo mu gatondo kandi birashoboka ico ndakihejeje mukitwigire ingene mwoduhwanisha kandi tukagira ubumwe butari ubwo mu majambo ubumwe busesuye nimba mudacishije muri diaspora mukavuga ati Pacifique Chimamanda mukivuga baserukiwe na naka bashimye gukora iki n'ikirerero gimakamba dufate makamba ibururi murutana imatana rutovu songa imayuyu muze musirikire mu cigitega kwa bacimamanda urumva mugende kwa Alexis Nduhije hehe aho muvuka mwese hiya ba diaspora udusigaye mwese muhejeje mwebwe mwabikotirije ivyo bintu siko uco mvuga ati ivyo bisigaye ni muraberera abo mubiha twe nyene aho turi tuzagoka tuvuga ati vya bihura mutwe bwabo ndi biratanguye atanguye kuvamwe iki sino je nzombwira ngo tu une barbe blanche ngo sonera ntuze yambwiye Antoine Kaburahe kuri X twarandikiraniye turafrontana ngo urumva ngo la barbe c'est quoi mu buyenzi ntibirirwa bafise amatentire bose yera umwana no ukuze n'abatama ucu batandukanya niki turavye kuri la barbe tugiye kuri ivyo atari uko ndi kure nta mvi mubona aha nta gashatsi kera mubona aha ntazo mfise ejo ntizizaziri muri la barbe ntakoze ibigororotse ndoca nza kubwira abana ngo la barbe no ibaza umujournaliste hari ibintu skeje nasigaye ndameditako comme Alexis Nduhije twete président wa MSD en même temps le directeur de la radio apana na directeur ngira PDG wa RP kiya gihemwe mwari mwaraduciyemo ntwari bwikangure Antoine Kaburaho karaba ama interview yagira mu gakare ka metre kare
agashira abazungu bakicara batugutiwe Antoine yuguruye ikoti n'ishati hamwe harimo n'igipira munsi kigira nga atari n'isenge urumva ngo je suis un journaliste belgo burundaise de nationalité belgo burundaise abazungu bagapangana hariya muri iwacu web tv avuga ati kumbe mufise ibintu biko murategura vyaboze vyabavenze mu mutwe mugendana ubu muri ubu mwungutsiki ba sinje kubacurira mugabo naenda bazana ino message simwebwe gusa aba bose hari abantu benshi nabonye bamaze gushika muri diaspora ikindi ngomba mbaza aho abapeti ba Daniel Mugisha ba Chimamanda ba Eric Nyandwi sinzi nimba ari nande ujya we Zakamenge n'intuzi ni Ciadrie Rugambara nta muntu numwe atamuzi ibibi vyiwe bibisha ubusanze sheke bwiwe n'amadosiye we ni menshi ujya Zakamenge news imba mutamuzi ni Adrie Rugambara abashaka kumumenya mwandike muri commentaire ndabahe link ndabahe na konte yiwe zose konte ziwe akoresha yitwa Adrien Rugambarara niwe Zakamenge news nzoba baha bose arumse nzokora ikiganiro ndababereka amakonte anonyme yose ngigira ngo murazi ubwenge mukagira no ubu tuzobafukura hari ubukonte anonyme gumbona bwandika buza butuka ukabona kuri Facebook ukabona bakiyaga page gashasha kagace kaza gafa gatuka seki mbenda babatse mura numva ngo muraba revolutionnaire kanaka ndakongereko hari upeti bwikagenda buza bwanyoye ibitabi hakaza nabandi bantu ngo naba revolutionnaire muraba revolutionnaire mukavuga mwambaye amamaske mu revolutionnaire aratinya wa gasore yatinye nde ntibamubona umwamenye gute kari kwa gasore mutamubona ndadaye yatinye nde ntibamubona n'amaso kumwamenye gute kari ndadaye mutamubona aba bose muvuga mu ma histoire ba nkuru nziza bakiri mwishamba mwabamenye gute mutababona agatogwa asa mwamenye gute akiri mwishamba mutamubona aba bagahuturemi nimba ari nabandi bose ntushoboye kuba mu revolutionnaire ntushoboye kuba umuntu uvuga ngo urafise ico gwanira unyegeje uri gisizi imwe tu un fantôme uri fantôme gacuza guhamagarira abantu ngo kagendere ukarasara ko kirgo kwa nyene mutunzwe nayo mantu uze ma assistance sociale ntimukora ni Burundi mwanya mudakora bakubwiye kuri mahoho ngo amabavu ngo intoki zanje nzo gukina basket guza nzo gushutinga volley urutoki gofuma ruvunikira muri volley igihumbi aho gutora isuku rime ngo gacuza kongera ukayuzwa ngo ibijumbo birazimvye ngo imiceri ko mutagenda mwumviriza imisundo iri hariya mu bito ivyo nzobigarukako rero nashaka ndababwira ati abarundi mwese muri mu mahanga yaco kuba nico tarendo ndaguye izo ntonde zabo ba diaspora nako ndavuga mugezeyo muca mwigira mengo mwese mukunda igihugu mu gukunda igihugu mugaca mucoza indongozi kandi haro bwinshi bwafashe inginzira ya Chimamanda arabahenda yaramaze kuronka nationality yo mu Rwanda Chimamanda nta n'indota afise yo kugaruka mu Burundi nahaza ngo aje ino hafi muri EAS agenda mu Rwanda mba tavyo muzi kandi Chimamanda ari hariya kubw'umugore mu mutwe wiwe avuga je nabanda babaza none umunsi umugore azogutanga gupfa ujya mu Kenya ujya mugore we n'umu Nigerian umunsi azogutanga gupfa uzocuja muri Nigeria inje tumara yacacu ubwenge ngene twe twamukabuye aca saba nationality mu Rwanda sino we mu mutwe kwari ruzi ngo jewe Amerika naho yo deportinga canke yo twirukana noca nigira muri Nigeria niko mu mutwe kizi cari kizi kimeze uko umunsi umwe turafrontana nababwiye ko yambrutse kandi rero comportement bafise bose ni imwe Chimamanda Pasi Antoine na Adrie yarambrutse urabe rero Pacifique nakana kamubwiye Goje ntwakoma wabibonye bavuze canke ivyo wanditse sivyo urabesha Pacifique aja vuruka commentaire sinzi kiyo constant muramaze kuyigira muramaze kubona ko Pacifique ukomansa kwambia ati Pacifique no ivyo uvuze sivyo ahubwo ni kunuku commentaire négative subireyo mugende muraye mu mpinyutse kubera iki ashaka quand les Rwandais vont visiter canke abandi bantu bose nibagenda kuvisita bazobona gusa biri positive kuko hari ukungene ikirundi n'ikinyarwanda bigomba gusa kandi ubana ko harimo systeme rundi muri
muri système informatique ugiye no mu application mwamwe mu ma clavier wanditse ikirundi hari gihe biza nyine mu kirundi naho umuntu atarabinonosora neza n'ikinyarwanda nuko ntibinonosoye neza amajambo arinjiranamo. Rero we hari ukungene yateguye ko même si azo ari umuzungu canke umunyamerika canke umuki canke umwarabu agiye agashira mu carabu gusa gakurya commentaire azobitahura mbwabone ko on positive vers ivyo Pacifique yavuze. Nizo technique bakoresha baragenda bagasiprima ama commentaire negative. Ibaza gufata umugabo nkujya akitonda agasiprima commentaire negative zose zimutuka canke zimubwira zimwopoza agasigaza yiziri straight. Kubera nawe umunsi umwe ne wagenda gusoma uzusange bavuga positive gato Pacifique il a raison mais non ni honte bafise tromite y'ubwo. Rero je vais conclure, reka dukonkliwe gato kuko maze umwanya munini ya ndumva nyene ndi dizzy utuntu tw'utuzunguzungu dukeye. So nashaka mpamagare abarundi ni mugire ikintu citwa ubumwe mwubaka igihugu, kuko ivyo muri ko murapfa uno munsi tegeri no conclusion, ivyo mupfa uno munsi bizohera ejo. Mwese mwaraheneye igihugu naco kizohindukire kibahenere, hanyuma mwangare mugume mu kirere. Kubera bakubwira ati amaraso yawe nutayasesera igihugu uzoyasesera imbwa ziyari gate. Ico ni kirundi je nakuze numva. Rero ivyo vy'ama competition ngo kubera ngo iriko hariko intwaro ya dede intwaro ngo majoritairement hutu ngo ntidushoboye ku investisa, sinshatse kubigarukana kuko no muri diaspora vyaravuzwe. Urumva bakavuga ati la majorité mukunda igihugu canyu mwinvestise, kuko investissement ntibora nimba zino ndongozi zihari mutazikunda ejo zizohava canke zinahagume ivyo mupfa bihere hama mutahe mube mu munyenga. None muzoza ku investisa mufite imyaka 90 80 mutakibona. Rega ari ibintu mukoresha vy'ubujuju. Mbega muzoza gupfa mumere nka wa mupapa yavuga ati amahera yanje nimurize kajugujugu musambagirize abanyagihugu. Ujya mwarabu yarayabahaye isomo tahe ivyo mukora vyose tahe wanyu. Haro no yigeze kubona ngo hapi ngo Jesse no ko investisa mu gihugu nimba atari Daniel Mugisha nimba atari Eric boss ni hagati yabo babiri Chimamanda Daniel na Eric nta wundi muntu nobeshera. Gusa sinibuka neza iyo post ndayibonye nzoyibereka ngo yango nasanze ngo gutaha Eric stop press Eric ngo ni Eric Nyandwi ngo byavuga ngo ko investisa Daniel swat ngo gusa arabona abanyabivuga navuga ati iyi ni shame kweli umuntu usanza ari brainless niko no bivuga na sans cerveau gutushoye kuvuga ati ngo tete vide Chimamanda nawe ngo je regrette kuba ngo ndumurundi ngo da regretta kuba ngo sometimes da regretta kuba navu ura regretta kuba gitsiki ngo da regretta kuba ngo navukiye mu Burundi yo urateye n'isoni murateye isoni muteye agahinda ariko imitima yanyu kuko ifise ibintu yiyagiriza bizoguma iheheta. Ikintu gitangaje ko muri diaspora muri mu bihugu vyiza biri puissant Etats-Unis, Finland, za Canada, ko mutoga ivyo mufise mukareka abarundi twe turi mu Burundi amatara agacika, mukareka twe turi mu Burundi amazi agakigenda, mukatwe turi mu Burundi tugatondera izo bisi. Arumva sinumva Maman hinge some gato. Je suis avec ma fille. Merci. Rero ni mu changing mentality, mwibuke gutaha iwanyu, mwubake home sweet home, kandi mudashaka kwirirwa murangara nk'abagahini. Nama nababwiye ndangiza ndababwira ni musabe ikigongwe. Nta muntu adacumura, nta muntu adakosha.
twakoshereje abavye niko dukoshereza leta niko dukoshereza indongozi baratashe ni benshi sishaka kurirwa ndabavuga mwiyagiriza iki Mukombozi yaratashe reka mbasi ntanga karorero kamwe azi indirimbo yaririmbye ko zitari zoroshe kandi nabiriya bintu byari byoroshe ngo ari yaratashe araje no mu bakonkuha canke mu bakandida babashinga amateka tahe sabi ikigongo officiellement nkuko babikora mwatutse indongozi officiellement demande pardon officiellement c'est tout watukanye kuri RTNB gendo sabi ikigongo kuri RTNB watukanye mwikete sabi ikigongo mwikete watukanye ku mbuga nkoranyambaga YouTube sabi ikigongo kuri YouTube aho watukaniye hose hajya nyine wambikiye ibara umuntu gendo uhamweretse c'est tout kweki none mushaka ngo je nagututse kandi nzoza ukunyene no stop play naho bawagiye uyibuka twaragenda kwanga gutembera kuyerera tutasavye impusha umuvye akaguhonda ukarira wiruka hanze akugara umuryango kuko niwe haba kugira uhinjira ukagaruka ukaza ugasaba ikigongo yago kubisa sawa bakunzi ba Fleury TV rero mugume murabona ko ndi muzima nkihema twitega ibiganiro rero byinshi vuba.